ndakora mu kijumeze neza oje kuronka infashanyo mu bandi bantu bahuye n'ibibazo vya gatumba n'ibiki ibibazo bitandukanye woshikiriza iki mu gushimira abantu baje gushika ku mukano kanya icyo noshimira abantu batwiyumviriye twebwe banaho nikora bo mu gatumba cyane cyane twebwe abagendana ubumuga ndabona mwatwiyumviriye ko twahora tujya inyuma y'abandi mugabo uno munsi mwaduteye iteka turabashimiye cyane utwo tuntu twose waza gusangira na bagenzi bawe canke niwe wenyine gusa utu tuntu ndose nanje ninabona abadukeneye ndabako tuzabika ndagushimira umeze neza nawe mwimva gute mama nukuri jewe niyumva neza kandi ndashimye yego ndabashimiye ko ibi byiza mudukoreye uyu munsi kubona mwibuka twebwe banaho nikora n'abagendana ubumuga batagira icyepfo n'icyaruguru nukuri murakoze Imana ibahezagire Bernard na Suzanne babwika wazungu babiri ubona ngaho bagicu bashikije kubona ko bataza amadorama 3 bo babwiki nawe icyo ndabashikirije mvuga ati Imana yo mwijuru ibahezagire ibongera imigisha ibuzurize baronke ibyo batugaburira n'abandi bataronse baronke ndagushimire mama ndakora mu kijumeze neza umeze neza mwitwa bande namwe God shimira Imana namwe muri bamwe baje kuronka udushimwe ubwo ari dutoye mugabo ndazi ko namwe adushimye mushikirije ikimikano kaya nk'umunezero mushikiriza cyambere nambe ntabwo kubashimira ko abantu batwiyumviriye kutuzanira ifashanyo twe tugendana ubumuga twagize n'ibyago by'umuzuriye turashimiye cyane mwebwe ku mutima Imana ibahezagire Bernard na Suzanne wabwiye iki nabo kuko no basho gutanga no butumwa bw'abashikimi kano kanya nabo nyene ndabahezagiye Imana ibahezagire kandi bazogume badufasha bafashe n'abandi bataronse OK merci beaucoup urabibaho babikeneye mbari ivyo ni infashanyo atari nyinshi ariko ikintu cyose iyo kivuye ku mutima w'umuntu akundana hama kikaza ku mutima w'umuntu ashima bigenda neza naho wofungura umunsi umwe gusa biba bikwiye uwo munsi urumva nturara ubusa uwo munsi urashobora gufungura bikagenda neza rero twebwe turi mu ishengero ryitwa Yesu n'umwami ntirikorera hano mu Gatumba rikorera mu gisagara cy'Ibujumbura mugabo amakuru y'ivyabaye hano mu Gatumba yarashikiriye iryo shengero amashikiriye iryo shengero reka nsaba yabonye ishengero begere hano ishengero naryo riragerageza ririrukanga hirya no hino kugira rishobore
kuraba yuko ryoronka utuntu na dukeya byo bafashisha. Hanyuma rero barirutse bararonka utu tuntu dukeya tungana gutya kugira baze babakubitireko, ariko baca bipfuza gufasha cyane abatamakazi n'abatama n'abantu bagendana ubumuga batakigira inguvu zo kwirukanga ngo bironderere nk'abandi. Rero icengero giyumvira cyane cyane kuri abo bantu kugira ngo abari bo rishobora gufasha ubwa mbere. Hanyuma mu byo ishengero ryagerageje kuronka ryararonse ibiro 5 by'umuceri n'ibiro 5 by'ibiharage n'amasabune 3. Ariko rero ishengero yavuga ati ko turonse utudukeya reka tubanze tutubashire abo bantu, ariko ntiduhagaritse kuguma tudodora, kuguma tubaronderera, dushishikara tubaronderera. Murabona iki gitigiri uyu munsi tugira duhe nico abantu bakeyi cyane, twifuza gufasha benshi ariko ntivyakunze. Rero nitwaronka ibindi ko dukomeza kwirukanga, tuzongera tugaruke tume abajejwe kubarongora nkuko bababwiye, hanyuma bongera babwire noneho dufashe igitigiri gishobora kuba ari kinini kurusha abo dufashije umunsi. Rero muvyakirane umutima ushima, bavuga ngo uduke dukehanira abankana. Mana ishimwe cyane, uduke dukehanira abankana. Niwaronka tuno ugashira mu nzu ukajya iminsi 2 iminsi 3 bizoba ari vyiza, kandi nimwajya mujye musenga mushima Imana yuko nutwo twabonetse, ahabonetse duke hashobora kuzoboneka n'ibindi byinshi. Hariho abantu badufashije kugira ngo turonke utu tuntu twaronse dukeya, ni ari amafoto muri ko muraraba hajya yabari abazungu. Rero dushaka kuyashira hano kugira nabo nitwabarungikira babone yuko twabitanze ku mugaragaro, ivyo barungitse vyashitse, hanyuma twongere tubabwire yuko itashoboye kubakwira, hanyuma bongere babiyumvire ko kumbure baze barungike utundi zobakwira hanyuma. Hanyuma niwaronka ntucugenda ucubanza ugume ngaha kugira tuvuga tubwire ingene ushimye ko ivyo bintu bishimye, kuko nanone nitutashima utuduke nituzoronka byinshi. Mweje kuronka muce muguma ngaha mugaragaze umunezero, tubafata amafoto kugira tuze kwereka bari abantu badufashije ibi bintu yuko byabashikiriye kandi namwe mwashimye. Twebwe dukora ku mugaragaro, nitunyegeza ibyo dukora, hari haranditse ko n'amafaranga barungitse ingana, nico gituma tutabinyegeza tubishira habona kugira ngo umuntu wese ashobore kubibona. Rero Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze. Tugira tubande dusenge imbere yuko dutangura, dusenga Imana. Uwabirungitse yavuze ati twizera yuko nitwasenga Imana izobigwiza kurusha uko twiyumvira. Hama namwe nimwabironka natwe turiyumvire ko muzobijya iminsi myinshi kurusha ivyo muyumvira. Tuvyakiriye dushima Imana, tuvyakiriye tubanje gusenga. Rero reka dusenge hanyuma dutange. Ndabaramukije amaro cyane. No musi twasanze ngamu gatumba mwaje gufasha abantu batishoboye n'abanyamwe batamakazi abagendana ubumuga butandukanye. Twashaka tumenye dabo mwe muri bande mwiyumve kuza gufasha cyo gikorwa, mwavyumviriye gute mbeko tuza mu gikorwa nyezina? Jean de Pasteur Leonard Twishimire ndo murongozi w'ishengero yitwa Yesu n'umwami. Hanyuma kuza gufasha hano uyu munsi byaturutse ku bintu byashikiye iyi zone ya Gatumba. Hano turi mu Gatumba, iyi zone ya Gatumba ngira abantu benshi kuza kwisi yose irazi yuko
iyi zone yabayemo umwuzure ibimwe amazi menshi amazi aratera abantu arinjira mu mazu y'abantu abantu barahunga baratakaza ibyabo harimo mbere n'ibifungurwa ku buryo kugira baronke ibyo bafungura bigoye cyane n'uburyamo rero nk'ishengero ryacu ryariyumviriye tereka tudodore turabi uko kumbure hogira akantu na gatowe natwe twofasha kuri abo bantu batakaje ibintu byabo bingana gutyo noneho naryo rigire icyo rishobora gukora hanyuma nibura barengereze ijoro ry'umunsi umwe abo bantu bahuye n'izo ngorane hanyuma rero tumaze kubyumvira turatangura kudodora turaronka kumura abantu bakora ikintu cy'intango cy'utuntu dukeya kugira ngo bashobore gufasha abantu rero nico no mutima wari watujemo kugira ngo dushobore gufasha utwo tuntu dukeya dufasha abantu nk'uko babivuze abantu bagendana ubumuga abatama n'abatamakazi abo nibo bantu ba mbere baba batishoboye badashoboye no kwirukanga kuko nta nguvu bagifise zo kurondera twabafungura niyo impamvu iyahe mwahere ku bantu batishoboye ku bantu bakuze kuko bahuye n'ibibazo n'imeshe batandukanye impamvu twariye kuri abo bantu bakuze niyo mpeje kuvuga nibo bantu batagira inguvu iyo habaye ikintu nk'iki baba bari basanzwe batunzwe n'abandi bantu rero iyo habaye ibi bintu nk'ibi biba bigoye ko abantu bari babatunze babandanya babatunze kuko nabo ubuzima bwo bwasubiye hasi batakaje buri kintu cyose cyabafasha kugira ngo bashobore gutunga nabo bantu rero twumviriye aba bantu kuko tuzi bafise inguvu nke badashoboye kwiruka ngo barondere nta magara bafise abagendana ubumuga abashaje cyane rero turabe yuko twabafasha muri izo ngorane dusahirize cyane cyane abo bantu bari babajeje kubafasha kugira nabo umutwaro wo kubafasha no kubaronderera ugabanuke n'umwanya na mutoya nabo tubakuriremo ijoro rimwe canka abiri ni muri ubwo buryo twiyumvire guhera kuri abantu bakuze cyane ikibazo cyabaye kuva kera kandi ukiyacyari nako nubatasha kwifata kwisanasana ngo vyahora eske mugiye kubanda mubafasha canke bigiye guhera ngaha nyene biva n'ubyo mufisha mubanda mugiye kubanda musapu mudodorera ahandi hantu kugasho kubanda baronka izindi mfashanyo zirisumbije jewe ubwanje ku giti canje nari maze kudodora ahantu henshi kandi harabonetse imfashanyo zitari zike twari tumaze kuza ino incuro nka zibiri kandi tubafasha ibintu byinshi ariko nk'ishengero ndongoye n'ubwa mbere koko twebwe tuza nk'ishengero rero si bwo turatanguye nuvuga ati ni intango ariko intango duhaye n'ikigwa kinini cyuko dushobora guca tubandanya tudodora n'ahandi hanyuma tubandanye dufashe turariko twofasha igitigiri kinini gusumvya igitigiri dushoboye gufasha uyu munsi rero iyi ni intango tuzobandanya tudodora n'ahandi turondera kandi ahandi hantu henshi hatandukanye nkuko nabivuze mu ijambo twabashikirije ndizera yuko ukwezi ku gatandatu kutazorengana tutagarutse kongera kuraba abantu ariko cyane cyane twebwe ishengero ryacu rizibanda cyane cyane kuri abantu bafite ibibazo by'ubumuga bitandukanye n'abatama n'abatamakazi kuko aribo tubona bafite ingorane gusubya abandi benshi mu kurangiza n'akaye kamubotera abarundi muri rusangi igikibokora nk'ivyo nagira ndangize ntera akamo cyane cyane bagenzi bacu abapasitori amashengero yuko nabo bo kwiyungunganya bakagira ico bakoze kugira ngo nabo bashobore gukora igikorwa nk'iki ciza ndazi bamwe bamaze kubikora Imana ibahezagire ariko ndazi n'abandi abatarabikora bagerageze dushike ku bantu benshi kuko nk'ibi nkuko abarundi babivuze kera yuko isorosoro igwira igiye ishengero rishobora kuronka dukeya nk'utu irindi nk'utu ariko bikakugwa n'amashengero menshi wosanga dufashije igitigiri kinini cyane rero amashengero ndayateye intege ahaguruke kubw'ibi byabaye mu Gatumba ntibarabe ati nta shengero dufite mu Gatumba ariko koko bakore nk'abakozi b'Imana kugira bagarukire kuri aba bantu ndabashimira Imana ibahezagire murakoze